Igenekerezo rya gatandatu ukwezi kw'icenda 2019 wayo munsi ubabaje cyane ku banyazambiya ndetse no kuri Afrika yose yaho kubera ko bari babuze umugabo w'icitegererezo. Uno munsi tugiye kubwira ubuzima bw'uno mugabo Robert Gabriel Mugabe, umugabo benshi bafata nk'intwari abandi bakamufata nk'umudictateur, ni kuvuga umuntu yatwaza igitugu. None yamaze iki, nibiki yapfuye mu buzima bwiwe, yabayeho gute? Ndagusaba uragira subscribe kuri channel ya YouTube yacu aho wama ubona amakuru atandukanye ndetse uzohora ubona amakuru atandukanye. Uno munsi tugiye kubwira ubuzima bw'uno mugabo Robert Gabriel Mugabe. Uno munsi niwe ashikiriwe ndetse mukaba mugiye kuzoza muraronka n'andi makuru. Umugabo yatwaye igihugu ca Zimbabwe akagitwara imyaka ishika 37 yose. Ndagusabe rero uragira subscribe, reka tugende n'ubuzima bwiwe. Nakubare ko Gabriel Mugabe Robert yavukiye mu gihugu ca Rhodesia kera, ubu igihugu citwa Zimbabwe. Akaba yaravutse ku itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri mu 1924. Avukira mu muryango wa Katolika ndetse yagiye gupfa apfira mu gihugu ca Singapore aho yishwe n'ingwara yaramaranye hafi imyaka 2. Nakubwira yuko uno mugabo yagiye kwiga, yiga kw'ishure yanahuriyeko na Mandela kw'ishure ryo muri Afrika y'epfo. Iryo shure ryitwa For Haile, ndetse ahejeje yagiye kwigisha mu gihugu ca Ghana aho yaronkeyeho ivyiyumviro vy'ico gihe vy'umugabo witwa Nkuruma yatwara ico gihugu. Yafashije ico gihugu ca Ghana kwigenga mu 1958. Mu 1931 niho yabonana abenguka umukobwa yitwa Sari Hafro, ndetse banavyarana n'abana aho yaciye babana. No kubwira neza yuko uno mugabo mu kugaruka mu gihugu ciwe mu 1964 yasanze ibintu vyarayangaye. Ico gihe yari yaramaze kwishiramwo neza na neza yuko igihugu gitegerezwa kubaho mu bwigenge, umunyafrika akiganza, umunyafrika akaganza. Mu ico gihe nakubwira yuko mu gihugu ca Zimbabwe ico gihe citwa Rhodesia cyatwagwa n'abongereza bavatikanije n'umwe mu bagabo bava mu bwoko bw'Abandembele. Uwo mugabo akaba yitwa Joshua Nkomo. No kubwira yuko inyuma yo gushika mu gihugu, nyuma yo kwitwa Cowboys, iyo ntwaro yapfashe arafungwa, ariko nubwo yapfunzwe bari bamuzi. Abanyazimbabwe barahejeje gutanguza urugamba rwo kubohora igihugu, baramushinze amabanga naho yari mu gasho, ndetse umwe amaze gusohoka agenda kurwanira igihugu. Ndetse ngaha murabona ko ino foto yuko hariho Emerson Mnangagwa na Robert aho bafashije kugira ngo bagwanye umuzungu kugira bamwomore hanyuma biganzira. No kubwira yuko mu 1979 niho babonye yuko kugwana atari vyiza, bafatikanye n'abazungu bafata amasezerano. Hanyuma haba amatora mu 1980 itariki 14 z'ukwezi kwa kane mu 1980 niho igihugu gihagarariwe na Canaan Banana caronka ubwigenge, ndetse uyu Robert Gabriel Mugabe wewe aba premier ministre, ni kuvuga ministre w'intebe. No kubwira yuko mu 1980 ibintu vyatanguye gutera iyindi ntera mu gihe bakandamizwa cyane abantu bari abaopoza, ndace cyane mu bwoko bw'Abandembele. Hapfuye abantu batabarika kubera yuko abantu bo mu bwoko bw'Abandembele bafatikanya na Joshua Nkomo bagomba kwiganzira igihugu, ndetse batavuga n'urumwe na gatoyi. No kubwira yuko mu 1980 Perezida Robert Gabriel Mugabe yakuyeho uyu Canaan Banana, ndetse yiha kuba umuperezida kuva ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 mu 1987. Perezida Robert Mugabe niho yatanguye kuyobora igihugu ca Zimbabwe. Ico gihe ZANU ihinduka ZANU PF kubera ko ZANU PF akaba ari kamwe mu banyagihugu b'abajene bamufashije kubishikako. No kubwira yuko
mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo indwi na gatandatu niho uno mugabo Robert Gabriel Mugabe yarongora umugore wiwe wa kabiri, mu gihe umugore wiwe wa mbere yarishwe na kansere. Umugore wiwe wa mbere nakubwiye ko yitwa Sari Hafro, ndetse umugore wiwe wa kabiri we akaba yitwa Grace Mugabe. Grace Mugabe ico gihe yamurongora, nakubwiye ko yari secrétaire wiwe wo mu biro. Secrétaire no kuvuga abantu b'abakarani mu Kirundi. Nakubwira yuko mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda n'indwi n'ibintu vyatanguye gufata iyindi ntera, kubera ko muri ico gihugu bamwe mu banyagihugu bidogera cane, kubera ko bari bafise imyaka yo kurima, abandi bari bafise aho barima, ariko abanyazimbabwe bo batari bayafise. Ndetse ibintu bitangura gufata indi ntera kubera ko abanyagihugu bihaye amatongo, ndetse bimwe mu bintu abazungu barabomora, bimwe mu bintu kugeza kwino saha vyatumye igihugu ca Zimbabwe kironka amafaranga make, kubera ko bwa mbere cakura mu burimyi amafaranga atabarika. Nokubwira yuko no mugabo yagiye afadikanya n'abandi bantu kugira ngo yiyunge nyene, kugira ngo isi imumenye. Ndetse hajya ku ifoto yatambutse mwabonye yuko mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo inani na gatandatu bafadikanije n'uno mugabo Fidel Castro yaje kuraba uno mugabo, kubera ko ari umwe mu bantu batashakana mba umuzungu kuri territoire yabo, ndetse banka cyane uburayi canke intwaro ya capitalisme. Nakubwira yuko mu myaka yo mbere ibintu vye vyatanguye kuyangara. Morgan Tsvangirai ndetse atangura kugira ijambo mu 2002 mu matora. Robert yarose 66, mu gihe Morgan wewe yarafise 41. Mu 2008 ibintu vya amatora, ibintu vyahinduye indi ntara, ndetse kubera imishamirano bahitamwo yuko Morgan Tsvangirai na Robert Mugabe baje hamwe kugira basanganye ubutegetsi. Ndetse mu 2000 vyatumye Morgan Tsvangirai adasironka, kubera ko yari ku butegetsi atakaza notoriete mu 2013. ubona yuko ibintu vyasubiye buti, ZANU-PF ibandanya yitwarira, mu gihe Morgan Tsvangirai wewe wa MDC ubona yuko vyari vyayangaye. No kubwira yuko mu 2013 niho ibintu vyayangara, ndetse Grace Mugabe kubera ko yaracuditse cyane na president wewe yama yifuza yuko canke yama yumvira yuko azotwara igihugu, kubera no mugabo yaramaze gusaza mu 2015. Mu nama yazaritabira zatunganywa na ZANU-PF byarashika ugasanga agaciro kamutwaye. Grace Mugabe rero yiyumvira yuko ari wazoca atwara igihugu. None mugabo yaramukapfuye ko yabona yuko afise imyaka 93, ariko vyace guhindura intera, kuko mu 2017 tariki 10 mu kwezi kwa 11 ubona yuko uno mugabo yakuye ku butegetsi vice president wiwe Emerson Mnangagwa, ariko kubera ko batabona yuko ivyo bintu igisirikare kirakorana, imigumuko iraba. Hanyuma kubera ko Grace Mugabe we yumvira ko azotwara itariki 31 z'ukwezi kwa 12 igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani, igihumbi 2017 ibintu bihindura intera, aho president yarafise imyaka 93. ubona yuko yaciye akurwa ku butegetsi. Emerson Mnangagwa yari vice president, yari yarakuwe ku butegetsi na n'itegeko rya Robert Mugabe ritegwa kato. Robert Mugabe banamukura ku butegetsi, hanyuma Emerson Mnangagwa anja ku butegetsi atwara igihugu gushika n'ubu mu 2019 akaba ariwe agitwara. No kubera ko yinjiye ku butegetsi uyu mugabo Emerson Mnangagwa ku tariki 21 z'ukwezi kwa 11 mu 2017. No kubera yuko kandi uno mugabo Robert Mugabe ari umwe mu mugabo w'icitegerezo, ndetse ubona yuko yagiye avuga amajambo adasanzwe. Abantu benshi bazomwibukira ko hari ibintu vyishike n'umunsi rero tugiye kurabira hamwe vyishimo vyamuranze. Ibintu utamenye nuko mu bwana bwiwe yakunda katolika, ndetse mwabonye no kwifoto yatambutse aho yari yagiye kwitabira muri yashitse kwa Vatican. Nukubwira kandi yuko no mugabo
mu buto bwiwe yakunda tennis kandi ari umuntu utigera yifuza gutsindwa, ariko mu nyuma yarakunze Barcelona na Chelsea. Yari umugabo ku myaka 88 mu gihe yari afite anniversaire, yavuze yuko yapfuye kenshi ndetse arazuka mu gihe Yesu wewe yapfuye rimwe azuka rimwe. Amwe mu majambo yateye ubwoba abantu, ati mbega uno mugabo ninde? No kubwira ko no mugabo yakunda cricket kandi yakunda siporo. Isaha 11 z'igitondo canke saa 10 yabavyutse muri siporo, arivyo vyatumye mbere bavuga yuko yatumye aramba gose, kuko ubona yuko uno mugabo yapfuye afise imyaka 95 nk'iyo uno mugabo Nelson Mandela yapfuye afise. No kubwira yuko bose Nelson Mandela canke Robert Gabriel Mugabe basangiye ibintu, kuko bose bafunzwe hanyuma barondera ubwigenge bw'igihugu. No kubwira yuko ikindi kintu kwiye kumenya nuko yakunda ikirimwa citwa salsa, kimwe mu kirimwa yakunda gose. Ku myaka 73 mu bitangaza nuko Robert Mugabe yarose umwana. Ikindi kintu no kubwira nuko ifaranga ku ntwaro yiwe ryateye agaciro bimwe bidasanzwe, aho mbere wabona yuko habonetse 100 trillion, iryo faranga 100 trillion ryavunjwa amafaranga 30 y'amadolari. Yakunda Crick Richard hagukunda Bomare, ndetse mumenye yuko Bomare yaje mu gihugu ku munsi yo kwikukira tariki 18 z'ukwezi kwa kane 1980, aza kugirisha igiteramo ku munsi yo kwikukira. Bomare rero ngo yaramukunda bimwe bidasanzwe. Kini no kubwira nuko no mugabo yagiye arangwa n'amajambo menshi, ndetse amwe majambo menshi ndazi ko maze kuba muyasoma. Haronka amajambo yagiye avuga ati abakobwa kirazira kubamo ikintu, kuko Imana yabahaye inzara ariko barazihindura, yabahaye imishatsi barayihindura. Ati none mwe mwubaha iki? Aravuga ati ivangura rivangiye ku ruhu ntirizobaho mu gihe ipine ry'umuduga ricirabura. Ivangura ntirizovaho mu gihe ikibi cyama kigiranwa n'impuzu yirabura, mu gihe iciza cyo cyama kigiranwa n'impuzu yera. Ivangura ntirizoshobora kuvaho mu gihe ku rupfu bambara impuzu zirabura, ariko mu bugeni bakambara impuzu zera. Ibintu vy'amajambo menshi yagiye avuga yatumye no mugabo agenda amenyekana. Ndibaza yuko nawe kenshi na